ikindi naco Tottenham Hotspur muri ino sezo yagize clean sheet zibiri zonyene ibintu nawe ushobora kumva kiki ugana twinga Manchester yagize clean sheet zibiri zonyene kandi zo zibiri yazikuye kuri Manchester United itsinze inshuro zine clean sheet ya mbere yari match ya ale ya Premier League bitatu kubusa iyi ni indi clean sheet igira kabiri izindi match zose Tottenham yakinye bankese igitsina n'imiburiburi Manchester United yabaye ubona umunyeshuri yamamenya mu mashuri yose ageze muri premier akacabura diplome n'ikintu kibabaje nabo barahari barabaho kabona umwana dufate muri 7e aramenya yego kandi abyukura sara peshaje 8e aramenya 9e aramenya 4e aramenya 3e seconde agiye muri premier avuga uti bana uyu vraiment ni babandi atanana ata diplome ashobora kubura tanku bintu bikaba ariko diplome pi habaye ikindi kintu gikomeye ega nicyo ndakubwiye none Manchester United kuva itangura kidahuye n'ivyo bintu by'ivyigwa kidahuye n'ivyo urumva ntituzi ikibazo we yagize ariko danku ukabona bafishije ngo naka ntarimo iyo yabi inkuru ikomeye kuri etablissement bavuze bati naka murazi ko bamwinye diplome tinaka tuzi hora mu wa mbere umwe wa mbere muri 3e umwe wa gatatu muri seconde none vyagenze gutabura diplome twese ntavyo tuzi iyi binkuru Manchester United itsinze match zose sans défaite yabo kwa rukunganya Europa League uravyumva ariko ishitse muri finale ihuye n'umwe w'indembe nkawe muri Premier League abantu antuka Alonso siniko ndavuga kugaya nako Tottenham ko tuzi yuko re equipe isomenga yahushanije n'ibikombe imyaka 17 kuko bivuga umenga ari ikombe yaruka muri 2008 urumva kubona imyaka na itaro nk'igikombe ariko tukabona Manchester United iko twereka ibintu vyiza parcours nziza muri Europa League abantu bose bavuga bati Manchester United turabona yuko vraiment ahantu kweri igikombe ragifise naco gituma cyatumye wewe n'abafana bose ba Manchester United ba Karume ndabaramutse bavuga ngo igikombe ni cyacu ariko hariya uwitwa Ange Postecoglou yavuga ati jewe igihe barabishize bagize banderole babishira imbere ibi yabibwiye n'abakinyi avuga ati jewe igihe cyose sezo ya kabiri nama ntawukana igikombe simbura igikombe abakinyi muri stade barakoze ico kibashi baravyandika ko uno ejo batwaye igikombe bagiye baracerekana baravuga ati uyu mugabo yari yabivuze sinzi n'undi mukinyi yabivuze ko yigeze kubimubwira ati yavuze ati jewe sezo ya kabiri yiwanje nama ntawukana igikombe ariko rero ngiye barabigize nuko rero byari bimeze Tottenham Hotspur mbere yuko twinjira mu rukino yarayitahukanye igikombe cha Europa League mu gutsinda igitsindo kimwe ku busa Manchester United igitsindo cinjijwe n'uwitwa Johnson umunya Pays de Galles umwana akiri muto ku munota 39 42 wara 42 niho gitsindo cinjiye rero tugarutse no vuga imbere rukino ni imbere rukino watwabivuze twarabigarutse ko imigwi ibiri by'ukuri kino gikombe yari gishashaye ku rugero rumwe bose hari inyungu zigaragara kandi zisa nk'izingana yego no vuga zari zihari kuri no migwi yose kugira ngo batahukane kino gikombe buri equipe yose yari ishaka gusova sezo yabo omwe basi barangire batahukanye igikombe ariko uravye muri no migwi ibiri ni migwi ibiri ubona ko zari nibwo no vuga babwize sezo mbi muri no mwaka ariko hariho no vuga agatandukanyirizo gahari hagati yabo ino Tottenham Hotspur ni nziza ubwayo iyifise abakinyi bayo bwite bose bameze neza
ni ekipe nziza rero icayikoze ko cyane gose ni ibintu by'imvune n'ikimenyamenya ku munsi wejo bari bafise dufate nka kimwe nka bitatu bya kane abakinyi bayo badahari urabe era urukino Alonso Hegminson ntiyatanguye Dejan Kulusevski si hayari wa mukinyi kakiri gato ka Begvar siyo kari ariko James Madison ariko rero ku munsi wejo hari bamwe mu bakinyi bari bagarutse mwe basi bona ko bafashije ino ekipe kugera ku ntsinzi ariko ivyo rero nivyo vyatumye Tottenham Hotspur zigira tuyibona muri sezombi bitandukanye na kuri Manchester United sezo yabo mbi yakora directement novuga kuri niveau y'abakinyi ubona neza yuko by'ukuri yari hasi abakinyi donc igice kinini c'abakinyi niveau yabo yarasubiye inyuma ivyo rero byayikoze ko cyane ariko kandi tuzi n'uburyo novuga kubijanye n'uburongozi hari yari ibintu byari byankwancaraye ku ruhande rwa Manchester United byakoze ko ino ekipe mu bihe byinshi cyane gose ino ekipe heruka kuba nziza ya Manchester United haraheze no munsi imyaka nka 13 igikombe cyabo cyanyuma bagiheruka ryari 2013 muri 2013 ino ekipe ya Manchester United ariko hagati aho hagiye haziminduka uno mwaka kumbure bagatahukana agakombe bikaca byibagirwa yuko ekipe ari mbi bibuka igikombe batahukanye 2017 cya Europa League nkiki Europa League kuri Mourinho yaravuye kugira sezo ayihereza ikibanza cya kabiri abenshi baguma babona umengo ekipe ya Manchester United bohera ngaho onye badugira ko bagaragaza yuko ari nziza aho ke byukuri hari byinshi byo gukosorwa kugira ngo ino ekipe ibe nziza na kandundura ejo bundi Erik ten Hag araza ekipe agira gutya amanyanga aradedekanya ibintu ayishira mu kibanza cya kabiri baramureka byakabaye kera ekipe ayitereka hariya mu kibanza cya 12 ariko bahereza agakombe kamwe ka FA babona umengo byukuri no ekipe bomwongera amasezerano kugira ngo abandanye yubaka byakurikiye nibi turiko turabona hano ino ekipe yarahinduye no vuga ubuyobozi nakwitariko irakora muri makino ekipe iri kwirakora ivya nyuma kugira ngo wo mubasi bahereye ku buyobozi haza ubuyobozi bushasha buno buyobozi bushasha burashiraho strategy kugira ngo ekipe isubire kandi kunaguka bazana umumenyereza ariko n'uwo mumenyereza bamuzana diligence aziramwo hagati iyi nayo ni herere twabonye yuko yafexe cyane gose umwimbo mubi wa Manchester muri no mwaka kuzana umumenyereza hagati muri sezo ukazana filosofi zindi nshasha azana imikinire mishasha byasubije inyuma Manchester ariko hano abantu nubu twaguma tubona yuko Manchester iri kuri position nziza yo gutahukana kino gikombe cha Europa League ndetse wanashima mu mwaka uza hakaba hari ivyo nivyo kongereza bikeye kugira ngo baje guhigana n'abandi muri UEFA Champions League ariko kikisi nkubeshe ukuri ni kwigera kuzimanganya nta uhisha umwotsi nzirikirasha niko bama babivuga ivyaraye bibaye ku munsi wejo kiki byagaragaje neza yuko Manchester hari ibintu byinshi cyane gose byo guhindura hari ibintu byinshi cyane byo gukogwa kugira ngo equipe byukuri turote yuko cyangwa twiyumvire yuko yogaruka ku rwego rw'iburayi ikaza guhangana n'abandi ariko je Alonso ikintu mbona c'est vrai ku bakunzi ba Manchester United ikintu kibabaje ariko kubuganje c'est vrai n'umufana wa Manchester United ariko je mbona yuko iki kintu kibaye ciza
bien sûr que oui kuko iyo Manchester United igitwara nakubwiye kare iyi Manchester yamye duhuma amaso yamyuma amaso abantu ibi nibikombe ubugwayi bwayo ikwera ibikombe kamwe yes kuko iki ni kintu cyiza mu legende wa Manchester yarabivuze jo bundi ati je no prefera yuko Manchester itakaza kino gikombe kugira ngo byuguri babone ububi yes hama mu mwaka uza avec no projet yuno menyereza bazanye bahere ku ntango bubaka umumenyereza ata pressure afise ngo ngiye gukina Ligue des Champions muri hagati mu ndwi ngo ngiye gukina sinzi biki ari concentre no kubaka umugwi awubakira ku mamacha zo bafise muri Premier League gusa ariko nandagaruka rose nkavuga ati okay ico uvuze nico ariko uno munsi birerekanye ububi bwa Manchester United bw'abakinyi ndetse no mumenyereza muri rusange uko babaga bavuga ati no ifise abakinyi c'est vrai kuva ngo experience cyangwa iki ifise abakinyi bakuze ifise abakinyi no munsi kubitega ko ikintu gikomeye bigoye ntuzana abarinde rofu ba Magwaya kuzana aba Kazemiro gasukari kaheze ejo bundi ukabona umuntu aravuze ngo Kazemiro ngo arakinye kado finale nziza demi finale nziza ngo yagarutse no kameme none umuntu adukina match imwe zibiri gusa izindi match bari down n'abandi bakinyi bari he urumva nabandi bahari rero byumvikana uno munsi rero azanye Toby Collier kuri no match oya nawe kikazane Toby Collier urumva Kobe Maino ku munsi wejo yatanguye ku ntebe basubira abandi peut-être novuga nk'ujyanye avec n'umwanya yamuhaye abantu bovuga ati by'ukuri n'umwanya muto yamuhaye ko by'ukuri no munsi muri Manchester hari ubukene bw'abakinyi do qualité nabifise by'ukuri nabakinyi babo ngaho gusa bagisigaye ngaho ku mazina Mbira yuko Manchester United yobiki icyumvira kugendera kuri Lukasho yumviye Lukasho n'umukinyi by'ukuri tumuzi ibihe vyiwe byiza yarabigize muri Manchester uno munsi niho yindi migwi paraporo yindi migwi Lukasho ku munsi wejo defense bari confier uitwa Magwaya n'umukinyi nibyo n'umukinyi ubona ko by'ukuri kuri ya defense yari gisigaye hariya niho mukinyi wovuga yuko afisiyo maturity kumbure uravye novuga n'uburyo novuga amazimisi yitanga mu kibuga ariko aragarukana niveau ariko rabo cumwasosya kwa Reniyoro recruitment shasha mwana kiri muto umuremetse umuzigo wa Manchester ya mbere hamumutumye kugenda guheka Manchester muri finale nk'iyi indi defense hari ifise Cristiano Romero ifise Van de Ven muri myugariro hariho difference hariho difference rumva oya uko biri kose baza kubigaruka ko arafe tubanze tuganire kuri no finale twariko tugaragaza novuga difference ihari kuri no migwi malgré ko bose bagize saison mbi ariko turabonye yuko ome basumwe kwabaye kubura kw'abakinyi benshi bagiye mu mvura ariko yundi nawe arabafise mugabo nuko akundi guhishahisha by'ukuri abakinyi afise ntabwo bari ku rwego sinzi ko bitaho ariko ndakubaza ikintu kimwe aho nyene tudugiraho uno munsi tubone ko abakinyi atabafise canke ku bakinyi afise tugize tukazana kuri Manchester United na Tottenham tete par tete ku mukinyi hari gihe twosanga Manchester United afite abakinyi beza hari gihe twosanga abakinyi beza ku munsi wejo kuri zirist hari gihe twosanga igori wanashima twagiye twosanga uravye Onana sangangardie par rapport ya Vikari ugwego gwiwe Onana setangangardie gyari apana ugwego kwa Onana ruri hasi cyane gose gusumba umunyegora aramurenze wa Tottenham Hotspur ego muri kwino saison aramurenze ariko Onana no munyegori tuzi mwiza rero nivyo twanse ivyo byo kuvuga ngo numunyegori tuzi ko ari mwiza tuzi ariko puro mu Onana yarasubiye inyuma Onana ntabwo ari kugwego ariko uvuze yuko ufise Casemiro Bruno Fernandes na Dorgi cyangwa Mazraoui uvuze ko ufise abakinyi babi umviriza ndakwereke Mason Mount Amad Diallo kiki Højlund
Alonso 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 ariko niryo zino garutse ko ryahoye Irundi ese umukinyi mubi ariko tugaruke Alonso uno munsi kubera Kurikirana Manchester sivyo kiki kuri liste zatanguye ku munsi w'ejo liste zatanguye ku munsi w'ejo ufashe abakinyi twovuga nka urabona nka Bruno Fernandes sivyo Bruno Fernandes donc ndikumvuga forme actuelle yego zabaki ufashe Bruno Fernandes umukinyi wa Manchester wo hagati sivyo ukacuzana uyundi mukinyi twovuga wa Manchester ariko kwensera muri no equipe ya Tottenham Hotspur twoca tuzana nk'umukinyi ariko gwego gwa Bruno oya ndiko mvuga ku bakinyi ba Manchester tubona neza yuko bo kwinjira kuri liste ya Tottenham nakubwiye Bruno Fernandes uko hari anye kuri miliya ya Tottenham ku munsi w'ejo yarimwo Bentakuro yarimwo witwa Yves Bissouma na Pape Matar Sarr sivyo Matar Sarr ntiyabonetse ku munsi w'ejo aho rero no campari ya yuko Bruno Fernandes yoza hajya ariko kiki sinkubeshe peut-être novuga nono mukinyi Mazraoui mukinyi mwiza Mazraoui umunyamaroke mwiza akina ku ruhande ku munsi w'ejo akina ku ruhande rw'iburyo ku ruhande rw'iburyo kwa Tottenham hariho witwa Odog canke Pedro Paul akina ku ruhande Pedro Paul kw'iburyo Idogi niwe mugwi wamwe urumva ugiye no kuraba wanashima reka ndaguhere mu igoro onana ntari ku rwego rw'uno munyegori wande wa Tottenham Vikari hanaho bahuriye puro momo iyi sezo ndiko none sivyo ndiko nakubwiye sawa puro momo nanaho bahuriye ukacuzana ino defense ya Tottenham Hotspur ku munsi w'ejo hariho Van de Ven hariho n'uwitwa Cristiano Romero twebwe muri Manchester mu gihe hariho Maguire na Yoro na Lukasho aba bose nta kazi bafise kuri no defense yande ya Tottenham Hotspur urumva ukacuza kuba full back sivyo Odogi wa Tottenham Hotspur na Pedro Paul wokina ni ku ruhande rwa kuri Manchester uyu Dorgu na Pedro Paul oya kuri Manchester ni Mazraoui na Dogu uyu Dogu ntiyokina kwa Pedro Paul Dogu ahubwo ari kuri Dogi kuri Dorgu ari ku bamvu sawa Dogu na Odogi yamurushije edahere kwanza wanashima urumva ntibari kumwe Odogi ni mwiza kuri Dorgu sawa peut-être hano kwa Mazraoui turashaka kuvuga ati Pedro Paul by'ukuri bo bari kugwego bahamwe sawa hagati mu kibuga nakubwiye uyu Bruno Fernandes ni mwiza kuri ya miliye yoronka umwanya ariko Casemiro ugiye kuraba apari yuko ariko aduzana ivu muri kino gihe ku munsi w'ejo Yves Bissouma yabaye gikoko yakinye nawe Casemiro vraiment ntiyakinye nabi mugabo paraporo novuga basi ya Yves Bissouma Bissouma yagaragaye cyane gusumba ubagereranyije hamwe ho tranche ati genda tranche ju Yves Bissouma ni mwiza yabaye uwo mugira mwiza kuri Casemiro kuri match sivyo aho rero urumva ngaho ko ngaho umukuyemo sivyo ku munsi w'ejo wazanye wowe urumumenyereza Amorim waciuzana umukinyi muri sezo amaze gukina na match 10 amaze gukina kuri match mweni wazanye Mount ucuzana n'uwo mupeta avuye mu mvune yagashije match cyane witwa Diaro marge ubwiza bwiwe muri no sezo ariko abo bapeti babiri aba bakinyi babiri Mason Mount byukuri ikiri mu bintu byakwegeye Manchester United ku munsi w'ejo urumva naba wanashima ugiye kubazana ngaha ani kuri abapeti bexe yaba bapeti ba Tottenham Hotspur ndavuga uyu mupeti yatsinze igitindo
Bernard Johnson yexe kubasumbya yagize yamenye ico gukora kuri match imwe ni iyi urumva hamukacuzana uriya mpete umunya Brazil Richardson nivyo match yakinye sinziza yamunaniye peut-être ngaho onye wovuga ati iyaba nabonye nona hana rezo ama ukwiramanta kwitwa Garnacho ku munsi wejo Garnacho yavuze ati nafashije equipe novuga muri no parcours yo kugeza muri finale ndi mu bakinyi bayifashije cyane gose ariko natangajije no kungene ino finale nakinishije iminota 20 uzi impamvu impamvu mumenyereza yasiguye muri demi finale yahushije igitsindo kigaragara oya kandi iyi finale cyunabonye kuri Amorim ni finale yamuteye ubwoba aho rero nako ndakwereka ikariti y'abajwere Tottenham Hotspur yari ifise ku munsi wejo ni nziza gusumba kariti y'abajwere Manchester United yari ifise Marigreka donc ukwicanga gato kumumenyereza nakubwiye ahantu yicangiye kunovuga ku mpande zinga umenyereza Robert Muri wa Manchester United mumenyereza ubona ko kugeza ubunye aracarondeza ibyakina aracarondeza abantu bari clé kubibanza kuri mikenyuro yiwe kubibanza afise kugira ngo omwe basi rumba ariko bisi byo gupimira kuri match imwe nizi ku munsi wejo yihendeye ku mukinyi Mason Mount arihendera no ku mukinyi Amad Diallo hamarihendera no kuri emplacement y'uwitwa Bruno Fernandes ku munsi wejo Bruno Fernandes yamushize mu bakinyi baba récupérateur ku munsi wejo yari kwakina impande ya Casemiro Bruno Fernandes hama akonfia offensif witwa Garnacho nako Mason Mount ndetse nande n'uwitwa nuno mukinyi wundi Amadi Diaravuye mu mvune alors que yarafise equipe yamufashije mu gushika muri finale muri zino nkino za Europa League ubona byukuri ko yari equipe kwiri kuko wewe warufise wakunze kuba ufise igarte kumumiriye récupérateur cyo kimwe na Kobe Maino na Casemiro pourquoi pas nimba igata dahari utari gukonfia utari guhicizera witwa Kobe Maino ukamushira ku ruhande bagakinana na Casemiro hakuzana Bruno Fernandes ngaha kandi uzi neza yuko izo qualité défensive atazafise hama wewe waciufata offensive yahori yobowe n'uwitwa Bruno Fernandes uyikonfya umuntu atamaci cyuma afise uwitwa Mason Mount hama ucumuzanira ko n'undi mukinyi avuye mu mvuna twovuga yuko ataragaruka ku gwego gwiwe Amad Diallo ubuzi neza yuko kandi ku ruhande rw'ubusatirizi ufise umuntu ari nire nkande nkayo Girande wavuze ngo n'umukinyi mwiza nivyo afise ibitsindo bitandatu muri no Europa League ariko byukuri umusaruro wiwe pendant toute la saison ntabwo ari umusaruro mwiza nivyo urapfa kumushiramwe kubera ko atawundi mukinyi ufise umusatirizi kuko haya zigze niho yarakiva mu mvune kandi nawe nyine se umukinyi wo kuvuga ngo no kwizegwa niba abandi muri make attaque ya Manchester muri no saison Manchester yari bayata attaque ifise urumva rero je ndabona yuko Manchester United kubijanye na karti y'abakinyi yarushijwe na Tottenham Hotspur ariko kandi hambavu y'ico kintu ino equipe ya Manchester United umumenyereza wabo yagize uruhara mu gutsindwa kuri no finale bivanye nuko kwicanga igitsindo cyabaye kimwe kurusa winjiye muri match wabonye match ucutubwira mu gice cya mbere kungena wabonye match n'igice cya kabiri cyo tucinjira urakoze cyane kuco uhereje ko jewe ahubwo mpagarara kumumenyereza umumenyereza finale navuze twe yamuteye ubwoba yashatse kurondera abakinyi d'experience avuga ati iyi ni finale je préfère voir abakinyi bamaze umwokina in finale bamaze kumva ubwo buremere bwa finale kuno musi Casemiro n'umukinya akomeye azemuje ba finale kugarukana Luke Shaw Maguire harya
urumva ni hamwe navuga ati defense ko uyu Martinez agwaye yari kuba ari hari ariko niyo Ronaldo Mazraoui bisanzwe ari umukinyi mwiza niyo no kubwira avuga ati yazanye Mason Mount avuga ati je ndazu yaraze ibintu byinshi plus que Garnacho ashobora kugira defense kuri final kandi ari gikombe rero iyo ubwo nubwo ndabwita ubwoba canke gushaka ikintu ukoresheje abantu babimuza akabe kabagabo avuga ati aba barazi ngere bitwara muri finale ariko biba mutakuwa amazi je nije mvuga nti uno munsi iyo umuntu atsinzwe umuntu wese agaruka kuvuga ngo commentaires kyakinishije umukinyi avuye mu mvune ariko uno munsi amazi yari yatsinze igitsindo abantu mwariko ko murashimagiza uravyumva rero ico novuga je uno munsi muri Manchester United simona ko bakinyi muri rusange ego ari abakinyi no munsi agaswari kaheze bari ko barahira ariko bakinije muri rusange jewe simbona ko ari babi hariho bamwe bakwiriye gusohoka haba Luxo aba Magwaya ni kubera haro defense aragwaje Matis Dolite aragwaye urumva uyu Lisandro Martinez aragwaye sivyo abo barabakimi defense centrale bari ko bari top ariko kuba dahari na Tottenham yabuze Dejan Kulusevski umukinyi mwiza cyane gose yabuze James Maddison umukinyi mwiza cyane gose irabura uyu Hengminson yinjiye agombora rero byumvikana mvuga nti jewe no munsi ntanguye kugira makenga yuyu mumenyereza mwazanye Ruben Amorim kuko nivyumvikana ingene uyu mumenyereza basi atakino kimara kwa twese mu match make urasi Europa League avec abakinya bahererwa kiki abagenda kubwiye urafise Bruno Fernandes uravyumva urafise n'uyu mukina kubwiye ho Junsi mubi urumva amadi rero twese kiki nimba hari abakinyi babi muri Manchester havuye onana nuri ya muhungu kuko n'uwitwa Wayne Rooney ejo bundi aheruka kuvuga ati ikintu cihutirwa muri Manchester kugarukira nimero 9 n'umunyegori Dege yakagaruka iyumvire gushika nayo yumvira igaruka rya Dege muri yota urumva ariko kandi muri Manchester kandi harakenegwa umusatirizi nka Osimhen ni kuvuga muri Manchester ikintu kibuze kinini cyane gose diligence ni mwigori no ku nimero 9 la defense ni mugira aba ego kugusika ni kure imvura ni nyinshi mwigori no ku nimero 9 izo nizo diligence zihanze wanashima biri mu byasubije inyuma equipe ya Manchester muri no set ibitsindo onana yatsinze onana mwarihenze cyane gose ariko kandi raba n'umusaruro w'ibitsindo kuri attaque ya Manchester nta musaruro ejo bundi sezigiri rangire uyu hoje undi rafise ibitsindo bibiri 2B anataka afise 2B azutse muri match imwe agatsinda muri Zirkze uko nyene yumvira bakimaze kuzana mwagaze kuzana cyaki Holland cyitwa gute oya anye kime Ten Hag yazana ujya we yari ntizanyo bari ntizanye urumva murazana uyu mukinyi ntari yaje yari wanyu uyu acasura muri PSV oya ntiyari hari yari muri Barcelona urumva kuzana Zirkze kuzana Holland abo bakinyi bose izi ni recruitment za reka ni mpamvu ubona ko umuntu twiko turabu n'imiburiburi ko bibaye kuri Amorim yaje hagati muri sezo ivyo nta muntu yo bica bimutako ariko muri Manchester harakenerwa turakene turabe mbega niza recruitment zuno mumenyereza Amorim aragira recruitment nimwe uretse umukinyi ajya Dorgu uyu mukinyi Dorgu yaje muri janvier nivyo oya uwitwa we yaje mu yaje kuri nani yatanguranye na sezo Mazraoui oya uyu wundi yavuye muri Paris Manuel Ugarte yatanguranye na sezo habe nari ni yoro naye ni urumva aba bose n'abakinyi n'abaten hagabo uno mumenyereza yazanye Dorgi gusa turindire turabe mbega Amorim
agiye kuzana abahe bakinyi ariko n'imbere yuko azana abakinyi birasaba yuko habaho kwanza ikubugwa ry'abakinyi n'igihari rero Alonso mu myama abakunzi ba Manchester United nuko twagarutse kiki ku ruhande navuga ngo oya no mu kibuga nitwo ajya byarabaye abo tugaba ku mugwa Manchester United wejo by'ukuri Manchester United byagaragara neza yuko by'ukuri yinjiye mu kibuga yifite icizere kirenze yes ni nacyo cyane ayikoze ko anashima kuko wabona umengo nta bintu byo kwihuta byarimwo ku munsi w'ejo byo kwihutira igitsinda wabona umengo Manchester baje bakina na Tottenham Hotspur bayikengera cyane ariko mukibagira ko batsinzarira ntubu wiyumvire sinzi ko babibonye ibyo bintu Manchester yaje ikengera cyane Tottenham Hotspur bayikengera cyane bavuga ati ntitwihute turaza gutsinda umwanya n'umwanya urumva baza bifitiye icizere kirenze Tottenham Hotspur ku buryo bukeyi bagiye bararonka raba ekipe ya Tottenham Hotspur yabonetse mu gice cya mbere igora Onana kuri kiya gitsinda kuko n'amakornere yose batera Tottenham Hotspur abakinyi b'inyuma bagerageza kuyakuramo neza ariko Onana action imwe yonyene Onana ujya mupiri yaza kuba ari umunyegori mwiza yumvire Onana by'ukuri numwe mu bantu gushika naho president wa equipe wamubonye uriya mu president Saji Milactif match iheze yagiye kuramutsa abakinyi bose Onana yanse kuramutsa Onana amaze kugwisha Manchester inchuro nyinshi cyane Onana umupira uri muri kafuyaje hakuza ngo uyice espace uguma mu igoro urondera iki bakuboheye rero kugerageza kugira ama-effort menshi ugira n'ama-effort menshi kugira ngo ukure mu mupira utigeze wita na espace vraiment igitsindo cinjira gutyo kaya kana maskini nta nibwo kakoze ko n'umupira ni ibintu nyene bivuye ku muntu kandi ukabyitwaramo neza urumva kaya kaje karaderanja defense ya Manchester umupira ugwa ku bakinyi ba Manchester ugaruka kuriko wanashima hayo mengo na nubwo ariko kawutsinze mugabo ka participate muri action Onana yigumira mu igori ariko akoresha ingufu nyinshi zo kugarurira umupira yawukuyemo ariko wamusumbije ingufu winjira mu igori Onana ibi bitsindo nk'ibi inyara bitsindishije kuri match ya Lyon match ya Lyon ale bamutsinze ibitsindo nk'ibi inye byo kuguma mu igori urumva Manchester United imaze kubona yuko bayitanguje igitsindo David byaciye bibo ati bwa bundi Tottenham Hotspur irashobora kudutanga gutsinda igitsindo muri no finale twaje twizeye yuko tuzagutsinda ati reka rero tureke kuyinegrije hande bavuga ati rero bujya ugutanze kubega abagutanze agutanga guhaga siko baca umugani abize muri internet nitwe tubizi urumva muri internet rero biba biryoshe kiki kuko muri internet nifungurwa by'ukuri ni fungurwa by'ukuri ubona ko by'ukuri ntizazinye byo kuvuga ati bana ivyigwa mwe mwikonsantra n'ivyigwa ibiboneka byose murabisabika gutyo ufungura udafungura ari anye umuyobozi ibyo bintu byo haza amadosiye bati nakandi yafu ibyo ntibimushikira romba na directeur wanashima ntibimushikira bigarukira hiyo nyere mu banyeshuri wanashima na delege ntabyo doye ntabyumva ntaza kubimenya ni kuvuga yuko bigenda gute muri interna ifungurwa ziri ngaho onye muraza mugatangurana muri interna zimwe nka twe twize muri interna mwenizo nyene barabapangira kuri table naba ubu ni sawa dushimire novuga ababigiyemo kugira ngo bigende neza sino twebwe twaragenda hara tugatangurana
kiki wewe uri umugenzi wawe tubana turyama hamwe ku gitanda kimwe dukurikirana ku manimero jewe ndagutanze kuri tab nkabega kabiri gatatu kuko byasaba yo nimiburi bega kabiri kuko byaba biheze nkabega kabiri wowe ukiri hariya ku muryango kigwara kwinjira wangi imihari ngo aronzo kubera kutambikiye canke oya nakuri ubushaka wacuraba ubukurikira nawe ukazinduka niko bimeze ku munsi yo Manchester yari yibaza yuko ibintu umwanya n'umwanya itsinda yari yibaza yuko muri kino gihe donc ibintu muri interna bikimeze nk'iki gihe aruke unye mu finale nkazijya niko zikinwa kiki ugutanze kubuga bayagutanze finale ntibisaba ngo kimwe cyonyene kirahagije finale tutatanga ururore bwinshi finale ya 2023 2024 plutôt nako 2023 City na Inter igitsindo kimwe urumva ariko kiki Manchester yaje kubyuka ariko Tottenham Hotspur ibatsinze bacurika ikibuga dezemita ariko defense irabankira kabisa curika ikibuga hajya anyi maze gucurika ikibuga nukuba wabonye yuko noneho ibyo wateguye gukina byapfuye kandi biba byapfuye kubera ko mu adversaire yabitovye muri make bagiye kwifuka bukeye Tottenham rero yacija gutoba ivya Manchester barabitoba gushika ku kanyuma umunyegora bamwiza wa Tottenham wabonye amare yagize na defense banziza rabo umupira Van de Ven yakuye mu igori kabisa urumva bijya rero nivyerekana equipe hamikindi naco tutogaruka nako tutoreka kuvuga equipe ya Tottenham Hotspur za karite nariko ndakubwira isumba Manchester Tottenham Hotspur yabaye nziza kuri question ya mentalite ku ruhande kubijanye na mentale aroke muri match nyezina mu minota nka 30 ya nyuma uko iminota yaziregera imbere niko abakinyi ba Manchester badebukirwa bava mu rukino babona ati biko biranga kabisa umwanya bagiye Ruben Amorim yabibonye azarahindura abakinyi akuramwo Mason Mount yari yavuye mu rukino complètement akuramwo uno wundi mukinyi yaciye akuramwo nde Mazrao yaciyava yamukuyemo Hojland aramukuramo abakinyi rero yashizemo nabo nyene bamaze kuba barata zibiri zitatu zikurikirana babonye Garnacho nawo ngene byace bitangura kwa arava mu rukino kandi urumva kuvuga rero izi match Tottenham Hotspur yabaye nziza kubijanye na maturité gusumba Manchester United ico kintu yakitsindiye binjiye muri match neza bavuga bati tuje gukina final tuje kurondera igikombe ariko Manchester United bavuga ati tuje gutora igikombe urumva rero tuje gutora igikombe na tuje gukina final gutwara igikombe biratandukanye umwe yagize excès de confiance uyo kenshi biramukorako agomba avuga ati umwanya biragenda neza ariko bigahera byose vyanse urumva rero mvuga nti uno munsi Manchester United irerekanye ububi bwayo uno munsi Ruben Amorim umuntu arashobora ati amakenga kuri we arase muri final biranse kuko iyi yariyo chance kuri izi equipe zibiri zo gushokera Champions League Tottenham irayironse Manchester United nta competition nimwe ubu ico bifitiye bazokwikinira pre-season bameze neza bategure championnat iza umuntu rakavuga ati mbega bagiye kuronka abakinyi abahe bazana ico rero nico kibazo giye kuba kuri Manchester United kuno munsi abahungu ba Grazere bari harya bo bari bya bafite bibikenereye ariko nimba bamuhaye ibice 20 bingahe Serge Milactif uno munsi biragoye aronso kuvuga ngo turakeneye mu ataka o kuri Calibri turakeneye defense umunyegori ivyo byose bibera mu nama mbega Serge Milactif avuze ati jenkene Victor Osimhen ati imiliyoni 80 na uyunye ijambo ryiwiwe bagize vote ntazo bafise ijambo kuko nimba Joel Glazer agize iki avuze ati jewe ibinda vyanse Avram akavuga ati ibinda vyanse baba ngo bakadudeje ati jewe vyanse uwo mukino azoba kije aronso azoba kije rero vyumvikana
iyo problematique irahari mu Manchester United. Umwe ashobora kuba baravuga ati turaguhaye ivyerekeye vya sport muri rusange muri Manchester United, ariko ingingo uzofata tuzoyigako. Mbega iyo ngingo bazoyemera? Umumenyereza yamuzanye igikombe kiragiye, mbega abayabahungu bazovuga ati kuzara abakingo turonka banana? Biragoranye. Rero Ruben Amorim una munsi ari harya, twese turavuga ngo reka tumurindire sezo yiwe atangurane nayo nukameme. Hariho benshi batangwa mu sezo hagati, ariko bakaza berekana ko kameme bagerageje. Ariko uyu Amorim jewe niko niwe ntangobwe ko makenga. Ariko bakunze Manchester United bavuga ngo ntaco ngo twumharura kwivyo bafise amakaprice iwabo. Ejo bundi Ten Hag atwaye igikombe, Serge Milactif yavuze yuko agiye kwitandukanya nawe. Wumva rero ubwo bwenge buke banakoresha, avuze ko agiye kwitandukanya nawe umumenyereza mwiza. Umumenyereza arabimenya, agiye gukina final ya FA Cup, akuyemo Manchester City arayitsinde twa igikombe. Hama aragarutse abafana bavuze ngo umumenyereza n'uyu tumuha kanya abandanye. Acaragaruka gusura gukora mu minwe wa wundi wavuga nabi, izo nguvu zikurahe? Agirere rasura kumuha umwanya ngo turaguha yindi sezo ngo bandanye ho uca pire birenze. Reka kumbure tuzofata umwanya kuriye tuze turaganira kuri kuri Manchester United. Ndabona yuko ibintu vyayo je navuze nti si kuvuga ngo bibaye vyiza ku bakunzi wa Manchester United, ahubwo bibaye vyiza kuko Manchester United iyitware igikombe mwari guca mujaya ugasongera mukavuga ngo turakomeye, ngo turajya muri Champions League. Vya bibi vyose ya classement mwaba muyibagiye, mugaca muza bikazogendera muri Champions League, bikazogendera muri debut ya championnat, mugaca mugaruka ngo ngo umumenyereza ari mu ngo ariko ngo yaduhaye igikombe cya Europa League nta kibure atangwa nayo bishasha tubona ubibwi wiwe. Rero biramufukuye hakabisa. Nuko rero nuko ndamutse Afande David numukinyi wabawigeze FC hariya anye mu Kinama, cyo kimwe no witwa Elia de Garage nawe ariko aradukurikirana. Tumaramye cyane gose ku garage kuri 17 quartier ubanza. Namye mbwira Yves ni itariki 30 ni kwa Raoul kuri Muri bar. Itariki 31 kwiteka rya mu Gasenyi final ya Champions League. Ngo itariki imwe burya rotrante itariki imwe ngo azoba ari umunsi w'intama, azoba kwa Elia de Garage. Urumva iyo minsi je nababwiye programme zanje nizo. Rotrante kwa Raoul kuri Muri bar, rotrante kuri iteka ariya final ya Champions League mu Gasenyi. Ro premier kwa Elia de Garage kwirira intama. De Garage kabisa nawe tumuramutse cyane gose. Ro premier kabisa nanje niho nzobana tujya intama. David Afande rero nawe ndamuramutse cyane gose, nizere ko ariko aragira ibihe byiza cyane gose.